icubahiro uko waserutse tukaronka ubugingo mana. Wabwa icuro ko twari twarapfuye ariko ntubinezererwe mana, ugaseruka ugatukura mu rupfu, ugaduha ivyizigiro vy'ibizoba mana, ugaduha kuragwa bwa wa mwanda w'ubugingo budashira mana. Nushigwe hejuru ko turiho, ushigwe hejuru ku miryango yaronse ivyizigiro, ushigwe hejuru ku miryango mwami yasuye kuronka umunezero kubaho no kubana. Aleluya. Ushigwe hejuru mwami kugwaruka gwagarutse ruzanywe n'ubutumwa bwiza Yesu. Yesu wagize neza mana. Mana guhaye icubahiro mana. Waraserutse turonka ivyizigiro, waraserutse sura kubaho, waraserutse sura kumenya ico turi muri wewe mana. Nushigwe hejuru muri vyose. Igitondo nk'iki mana, umunsi nk'uyu turagushimiye mana, turakomeye amashi mana, turagushimiye ku mwanya duhaye kandi mana woganira ku majambo yawe mana. Mana ushigwe hejuru muri vyose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Aleluya, aleluya. Mwaramutse neza, aleluya. Imana ihabwe icubahiro kuri uno munsi Imana duhaye tugiye kuganira ku ijambo rikomeye. Twaratanguye amezi 3 ya nyuma y'umwaka mu rutonde rw'ishengero, nuko amezi 3 ya nyuma y'umwaka dufata umwanya wo kwiyumvira ndetse no gushiraho ibikorwa bituma isi imenya Kristo Yesu. Aleluya, aleluya. Rero twasa n'abatanguye umunsi ijambo tujya guhagarara ko ni ijambo ryavuga ngo ntutegwe isoni n'ubutumwa bwiza. Aleluya. Ugasubiremwo kaze kame kakuvyuka mu gatondo utubuti ntutegwe isoni n'ubutumwa bwiza. Aleluya. Tudatevye tugende hariya mu cete Paulo yandikiye abaroma gice cya mbere nyene uhere ku murongo wa 14 turajya kugarukira ku murongo wa 17. Fitiye umwenda abagiriki n'abanyamahanga badebagura, abanyabwenge hamwe n'ibijuju. Nico gituma jeho kubwanje niteguye kubabwira ubutumwa bwiza namwe muri Iroma. Ubutumwa bwiza ni bunteye isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Ko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Aleluya. Urakoze. Aleluya. Ijambo rishika ku Baroma bafise ubutandukane bwabo, bamwe bari barahunze, barabayuda, abandi abagiriki, abandi barabagurano, abandi abidegemvya. Ijambo rero bashikako rivuye ku mukozi w'Imana Paulo. Aleluya. Atabagiriki. Aleluya. Atabagiriki n'abanyamahanga badebagura n'abanyabwenge n'ibipfu ndi n'umwenda wabo. Abagiriki n'abanyamahanga badebagura, abanyabwenge bose. Aleluya. Ngo n'ibipfu ngo ndi n'umwenda wabo. Aleluya, aleluya. Nibaza ko si bose mugabo nibaza ko benshi bamaze kumenya icari kideni. Aleluya. Je ndabizi nageze gushaka intaya sinayiheza gatoya, nigeze guherana amahera mu mugwi w'abaskuti narimwe. Murazi ko mu mashuri yisumbuye habariho iyo ibihari. Ico gihe amahera sinova ngo yarantakare narariye kubera imyaka narimwo. Hama kubera ko nagiye muri uwo muhari abavyeyi batavyemera, bavuga ati iyo muhungu agiye kudupfirako, kuko bijya bintu turabizi. Ngenda batampaye ruhusha, hama canshikamo mu trezorier, hama amahera yabo candayajya kubera imyaka. Ndayariye naragize ikibazo, sinashobora guhindukirira mama ngo ame ayo mafaranga yo kuyariha, na papa sinashobora kubimubwira kuko byari byazanye icyuka atari kiza muhira. Icyo gihe byari bize ko nariye, abo tuguye mu muhari bari babizi, ujejwe uwo muhari mu buryo bw'uburongozi bw'ishengero yarabizi, kandi bose bari baranyicaza ati amahera yo kuyemera nuyarondere. Nanje nti kugira ishavu rihwame nti nzoyarondera, ariko sinabona hazova. Muraza umunyeshuri ntabaragira ahantu ashaka gukura amahera. Naragira ikibazo kuko iyo baduhaye ka karuhuko aho umuntu agenda kanutuzi cyangwa akaganira n'abagenzi, sinashaka kuronka ahantu mpagarara kubera baca bamba nabo tukuye muri wa muhari, ndetse nawo ndajejwe umuhari mu buryo bw'uburongozi bw'ishengero yarabizi. Naragira ikibazo, haragera igihe nonze kwishura umenga sinemeye kwiga, ariko murazi kwishurira abako wanditse
n'ukuri kuratonda mu ishuri. Ako naho nari mperanye umuhari naragira ikibazo. Haleluya. Nobabwira ko vyarangiye nivye muhira amafaranga kugira nshobore kuriho umuhari. Haleluya. Ideni ryavye kinatari ciza kubera umwitwariko waryo, mengera mama yagiye ahantu ndagera ndayano ndayatwara kugira nshobore kuriha uwo muhari. Iryo cy'igihumbi 2003 sinzopfa ndagibagiye kubera umuryango wose warakoranye gushikaho na nyokuru aza kicara ati mwana wanje urapfuye ugiye gupfira hejuru. Antwara hagati y'impome zibiri ari umukecuru imyaka 75 ati kibondo urapfuye, ibyo mawe yambariye nimba byarabaye urapfiriye hejuru. Kubera iki? Ideni. Umutima wa Paulo rero ariko abwira abantu cyane cyane tade bari karandikira atabayuda ndabitiye umwenda, abantu bafise ubwenge ndabitiye umwenda, ibigugu ndabitiye umwenda, abagiriki ndabitiye umwenda. Ndatahura umutima. Haleluya. Ndatahura umutima kubaho mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Ndabitiye umwenda ariko nkunda kwibaza kugira umuntu ashika ahantu avuga ata umuntu ayimuvugishije, atagiti kiri hejuru yiwe, ati ndavise umwenda kuri bariya, kandi ntibazi ko ariko ndabandikira, ntibazi ko ari we niko ndavuga, nibaza ko ari umutima w'Imana. Haleluya. Umuntu agerageje kwiyumvira ahantu yakura umutima Paulo, mbona umenga icyambere cyamuranga dukura ku murongo wa Petero wa 2 umurongo wa 3 igice cya 3 plito umurongo w'9. Tugende hari imbere turawu umutima Paulo ahantu yawukura. Igice cya 2 cya Petero igice cya 3 umurongo w'9. Waje turashaka gusoma piyo. Umwami Imana ntatebeje isezerano murumviriza umwami Imana ntatebeje isezerano giwe uko bamwe bavyiyumvira ko aritevya, ariko yihanganira mwebwe, nagomba ko hagira abahona, ariko agomba ko bose bihana. Ya ngahantu ati umwami Imana ntatebeje isezerano nkuko jewe nkuko wewe nkuko uriya umuntu ashaka girana ashaka kuvyumvira, atariko afise ukwihangana gutuma arindira kugira ngo abantu bose bazagirende baze bihane. Haleluya. Ngahana umutima wa Paulo yari afise ati mbega aba bantu ko mbona Imana ikibihanganiye, mbega ko barindiriye, mbega ko irondera ko nabo bihana, ngire gute? Erega abayuda nanjye nteza kugenda kubashikako, erega bagiriki nuko nyene, erega badabagura nuko nyene, erega ibigugu nuko nyene. Haleluya. Haleluya. Bene data, iyo umuntu agomba kuba mu gikwa cy'ubutumwa bwiza atabanje kumenya Imana ingene ibishaka agenda bukebuke. Haleluya. Paulo afise umutima niwe asabwa ati numva ari deni, numva nteza kuririha, numva Imana yonshoboza, ndakubita ibirenge hariya mwagiriki. Abayuda bari muri mwebwe ndabafitiye umwenda, abadebagura toja kwigarukako naho ndabafitiye umwenda. Kubera iki? Imana iracyabihanganiye kugira ngo baze bihana, ariko bazokwihana bate? Atawagiye kubabwira ibya Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Ikindi kintu nibaza ko Paulo cyo cyamushikanya ahantu avuga kuno kuntu tubisanga muri Yohana 3:16, wa murongo tuzi tukikiga amashuri mato mato. Kuko urukundo Imana yakunze watumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo iki? Ariko azahabwa umwe udashira. Haleluya. Ikintu gituma twiyemplika canke twifata niko cy'Imana cyo kwimurira abantu muri Kristo Yesu ni kumenya umutima w'Imana kumeze. Haleluya. Haleluya. Turateza kumenya umugambi w'Imana kwa ko bose bakizwa, ariko kandi tumenye nuko umutima w'Imana ariko abantu bose bahabwa ngo budashira bakava mu iborero ryazanywe n'icyaha. Kugurukundo Imana yakunze abari mwisi, imaze kwiyumvira ihonero twarimwo, imaze kwiyumvira uruhindikirane rw'ivyaha byatugenderamwo, imaze kubona ubwibone bwaturimwo, imaze kubona ubusamanye bwaturimwo, ikabona akarego katurimwo, ati yaye ntibiteza kugonda uko nyene. Haleluya. Je uhoraho sinshaka kunezegurika arahona, namuremye mu ishusho yanje kugira tugira imigenderanire. Haleluya. Nama nibuka ingene twanwera mu bwiza tuba mu Kibitoki, tukagenda tukanwa gushika isaha 9 z'ijoro, aya taxi tukayamara, tuacha kunahangwa twenyene, twarapfuye zigera ngaha,
bamwe inzara zarazutse kubera imvura yaragwa n'ibirato tukabita. Haleluya. Kandi mu gatondo twagenda twambaye ishuri za uniforme zo kwishuri dusa neza umenga twaraye iwacu. Haleluya. Imana iranda bati oyaye nakuremye mwisho yanje garuka nazanye Kristo kuri wewe. Haleluya. Nibikunda ku Imana yawe yaremye mwisho yayo. Haleluya. Twari rwarapfuye ku myaka 10 niyo nari nzi umupfumu. Haleluya. Naragenda nkahamagaza umuntu timubwire ambwira ivyo ariko ariyumvira kandi yarabivuga asinziriye. Haleluya. Twarisiga imiti imikundanya kugira ngo dukundwe n'abana bariya. Haleluya. Twarisiga imiti kugira ngo protection ibe kuri twebwe turindwe. Haleluya. Ariko Imana yavuze ngo naho byo kwera tukutu naho byo tukura byose nzovyeza. Haleluya. Ngo ahiriwe uhoraho adaharura ko icaha. Haleluya. Twarapfuye. Twishwe n'icaha cyazanye no kwifuza. Imitima yacu ntiyari ihagijwe. Haleluya. Nitwumva ko turinzwe. Haleluya. Tumva tudakwiye ariko noneho Yesu yaraserutse. Haleluya. Kumenya umutima w'Imana bituma tuja kurondera iyindi mitima. Haleluya. Kumenya Imana ikifise ku isi tubituma tugenda. Haleluya. Ikindi kintu nibaza ko shaka gutuma tugira umutima uri mu ideni ni ikintu Yesu yivugiye muri Matayo 9:36 gushika kuri 38. Matayo 9:36 gushika ku 38. Abonye ishengero rimutera akagongwe. Kuko bari basabagiye nk'intama zitagira umwungere, maze abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. Nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Haleluya. Yesu ngo abona ishengero ryarimo abantu benshi ariko aravye ingene bariko barabaho, aravye ingene bagendagenda, aravye ingene biyunguruza, ariko ata abantu bateye ikigongwe nibagira ikibagenga, imitima yabo iri kure. Ati rero nababwira inama bantu natoye nk'intumwa, nimusenge kugira ngo data arungike abimbuzi. Yabikuye he? Mumuwe. Haleluya. Umuntu aja kurondera abandi afise impuhwe kuri bo. Haleluya. Umuntu aje yumva ati icoma abandi bakamenya Kristo, n'umuntu afise impuhwe ku bantu. Rero bica bituma abantu niyumvira mbega hari itandukano ry'umuntu akijijwe n'udakijijwe. Rirahari cyane ntirihari. Bamwe turashikana tukavuga ngo je mbona umenga nta kibi kuri we, yubatse neza kandi arubaha abavyeyi, amashuri agenda atera imbere, mbere nta atangwa duke kandi umenga niyo umututse arakwihorera. Je mbona umenga sava bimeze neza kuri urya muntu. Ariko nagenda abwire ko iyo umuntu ahona kwera atari muri Kristo Yesu, intumbero yo kurema umuntu nugira agire ubucuti n'Imana, naho yambara izimeshe, naho akazi gagenda neza, naho yubatse neza, ibiri umutima we ntavyuzi. Haleluya. Imana iramukeneye. Haleluya. Wotangara ejo ahugize ko ikintu utaruzi. Haleluya. Ejo yo guhindukana. Kandi kindi Imana irababaye, ifise umuntu yaremwe imisho yayo, yarikene ko agira imigenderanire ariko yirirwa hehe mu kazi gusa. Ivyo hakora ntavyuzi. Haleluya. Ku myaka 13 nta warazi ko jewe iminwi sayita y'ijoro cyane gura potenga cyangenda ku mupfumu. Ndi yarabizi. Bavuga tujya mwana no kwa naka mbona mwishura bitora tibirahagije. Aracyari muto nta kiraba kibi kuri we. Ariko nari mfuye. Haleluya. Tutarasha kumenya itandukano riri hagati y'ukije n'udakijijwe turafise ikibazo. Haleluya. Tubona ngo none kumenga biratera imbere urya nta kibazo. Reka tugende urumogi gwishe abare tujya kubwira. Reka turabuto abavyeyi ari we tuja kubwira. Reka tubone uwo zirara zirasha mu rugo. W'abanyarwanda bavuga ngo yashatse nabi. Ngo abare tujya kubwira ariko mukuru wawe ukamenga ntakeneye Yesu. Haleluya. Bene data, Kristo akeneye imitima yose, ata numwe avuyemo. Haleluya.
aboroshe n'abahambaye. Haleluya. Abagabo n'abagore, abari mu zabukuru n'ugwaruka uriko rurahaguruka. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo dufise impuhwe ku bantu tuba tuzi yuko ibiri muri Kristo Yesu ntibarabishikako, nico gituma twiteguye kubabwira ubutumwa bwiza. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu afise impuhwe, Yesu arabona ata abagabo, aba bagabo nibo. Ego ndabona Yerusalemu bamwe ngira bafise amatongo yagutse, barimbura, abandi vyageze barabizi, abandi ngo zaho zubakitse neza. Ariko mbona umenga umwe wese agenda ukwiwe. Imitima yabo ntiri kumwe na jewe Uhoraho. Bafise ikibazo. Bafise ikibazo, barateye ikigongwe. Bisaba ko tugira amaso y'imwemu kugira ngo tugire uwo mutima. Pawulo raba ingene bivuga, atabagira iki? Abagira iki mu bisanzwe? Bari abantu bazi ko bazi iki? Ubwenge. Niba babonye Yesu agati hari gishasha bubuzanye. Turabe. Kuri kimwe Pitagore hamwe bafata ingene ingana mwashi teranje n'urukiramende kwashishira ko musi ikina kiriya utoriki. Hari cyo buzanye gishasha. Tugumve ngo ngaha kuri ya koronere hasanzwe. Uvuga iki? Tumvise nguva hariya nguri mwene Dawidi bimeze gute? Hari gishasha uzanye. Bari bazi kumenga ivyabo nivyo bikwiye. Wamenga yibagira abantu bubashwe, ariko imitima yabo yagizene. Yari ifu, yari iboze. Ntabwo mudashira bari bafise. Pawulo ati kw'Imana yamwiye kugenda mu banyamahanga. Hamwe nto bikora, nzobamvise ideni. Nina barekera mu bwenge bwabo bw'isi. Bakavuga ingene amasi apangapanganyeko. Ivyozo bipfana, baje kure y'Imana hama bahambe bagene muri Gehinomu. Haleluya. Naho umwana wawe yomenye ubwenge mu ishuri ukamuha kado uze bamubwira uti mbega hora afise ubwenge budashira. Naho mugabo yo gukunda mu buryo tudashobora no kuvuga amajambo yacu. Uze bumvira uti nta nkunda ankundira mu mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Abagira ikindi bafise kw'ideni. Haleluya. Azavuga ati mbega abadebagura bo gute? Aba bantu badebagura ntibarabagira iki? Bara abantu dovuga ngo bari hasi cyane mu buryo bw'ikibano. Bara abantu cyane kirimi kikigira kibatakizi bafata ko ari urwego rwo hasi mu muco mu bwami bw'abaroma. Atega naba niyo twabarekera muri kengegwa kwabo tukabareka bagoma bitwa ajya amazina. Imana izogira impuhwe zo umubiri kuko impuhwe z'Imana zijana kugoroka kwayo. Nizofata ngo ko bakengewe ku isi kera murazi ko twizera ngo bakene bazoja mu ijuru. Sivyo? Ati abakene nibazoja mu ijuru kubera yuko handitse ngo hahirwa aboro ko niba bazogira ante niho zara ku bwami bw'Imana. Ariko impanya baraboro mu mufuko w'inyuma. Baraboro mu buryo bw'impemu baronyotewe Imana. Rero Imana mukuni imeze naho umuntu ababaye no ku isi mu gihe atarose cagikogwa cy'ubutumwa bwiza kitamushitseko ntabakijijwe kandi akeneye ubugingo akeneye gutsindanishira tuba tubashika. Atabo bagabo naho badebagura naho hamwe ku baroma batemewe nabo ngomba kuzobashika ko nabo ndabafitiye ideni. Haleluya. Arongera akavuga abantu bazi ubwenge. Haleluya. Yabise Harundi mugwi Pawulo avuga ati abantu ndabafisemo ideni abanyabwenge ariko kandi bo batahagaze ku byekeye bagira iki. Abanyabwenge bari abantu bize aba consultant professeur PhD émérite bamwe bavuze amateleviziyo yose naho ivuga akavigire gusa baca bakavuga ati hajya yavuze kujya araza ubwenge. Hari abantu kubera urugezo rwo kwemegwa niyo bavuze nabi isi ntibimenya. Birabaho kubera yakoze ibintu byinshi amakaminuza haramutumako arakora ibintu ageze ku rugezo niyo abeshe isi itakimenya ko yabeshe. Barubashwe ku buryo bamaze kumenga baguvuga byo. Abo bantu ko bazi ubwenge none ninda zo baturukira. Abo bantu iyo bavuze ikintu nta numwe agira icyo yongerako. Abantu niyo bashitse mu makoraniro n'intebe zimwe barazita kugira ngo babareke banze bicare. Abo bantu babazwa byose nkaho menga bazi byose. Abo none ninda zo baturukira. Pawulo ati je numva ndafite ideni. Icoma tugahura. Bamwe
hari ibyo twize mu ishuri byariho kino gihe aribo bashizeho. Abize ibiharuro, abize ibya fizike, byose byariho kino gihe. Ba Pitagore, ba Archimede, ababye barabize. Bari bahari ati none ninda azobabwira ko je Imana ambwiye ati va mu bayi tugende ku banyamahanga. Visite ni kuri bo. Icyo nzi cyo ninagenda. Ego bazotanga kumbwira ivyekeye aho baciye naho naciye ariko je nzovuga umusaraba. Aleluya. Igihe kimwe Yesu ambe Paulo agwa mu banyekombe kandi gwari guhageranyeko. Acagwa no mwikosa tuka umuherezi mukuru ati warusikawe. Nabati uratuze umuherezi mukuru ati nukwisi na nayimenye. Agize uko azabona ari kumwe n'abasadukayi n'abafarisayo. Tabagabo ikintu kinkuri imbere ngiki. Ati ndazi ko abasadukayi batemera ivyekeye izuka. Abafarisayo nayo ntibemera ivy'ibihe by'iherezo. Ati ngaha ndabizi yuko ibimpagaritse imbere yanyu ni kwizera ibizoba no kwizera izuka. Baca bacanamwe. Acabona kurengana kugira ubutumwa bwiza bubandanye. Aleluya. Bunya ni byiza kumenya icyo isi ikeneye. Aleluya. Isi iyo umenye icyo ikeneye umenye icyo yishira. Aleluya. Aleluya. Paulo aragira umwenda imbere y'abantu bazi ubwenge. Kenshi turabatinya. Aleluya. Twaravuganye mu department ya mission twabati none kumenga abantu dukunda kuronka iyo twagize ugusohoka mwivuga butumwa n'aba bantu baba basanzwe bari ku ngendo. Abamotare, abataxivero, abagiye gusuhuza ku bitaro, kumenga ari umugwi tutigera turonka. Abantu ba patro bari hehe? Ntitubaronka. Abantu bihuta bari hehe? Ntitubaronka kuko ntitigera duhura. Turahindura ingendo. Kandi tuze ko Imana izodushoboza. Aleluya. Uko niyo twabwira ubutumwa bwiza abantu bake umugwi umwe tuzoba tuko turakora neza kuko Imana ikeneye abantu bose. Aleluya. Abandi yavuga ngo nabaki ngo nibipfu ibijuju cyagitutsi muri ngo bakijujuwe ngo bakijujuwe. Iyo umuntu abageze hano bamwita ikijuju abari karaja ku rugezo rudashimishije kandi araja ku rugezo rwo gutabwa. Amaze kugitwa nubwo ahageze hose bacha biteza ko atakintu gishasha aja kuzana. Ariko nawe ega twese twari bigugu. Ega twari bigugu ko twari tuzi inzira y'amahoro. Aleluya. Kandi nari kijuju ivyo musashaka kuvyumva kuko sigikoba kiwe ni kwa cyamwe yera. Ati naba rero ubwami bw'abaroma bushira kure abagira ikibazwenge babashira kure abantu bazwenge babashira kure none bobo gute bashigwa kure kubera bafise ubugugu bugaragara. Aleluya. Ariko ubutumwa bwiza bushobora kuvyura icyo satani yari yarivye muri bo basura kuba abana beza mu miryango bakubaka ingo nziza bakora ubuzi bwiza amashuri yabagasura ku rutonde kubera ubutumwa bwiza. Aleluya. Nagenda abwire ko ata muntu numwe n'uyu numwe yavutse yabyawe n'umugore mbaye Yesu hano ku isi adakeneye ubutumwa bwiza. Aleluya. Aleluya. Naho yo umenga sa naho umenga ubwenge ntibutonze neza buvuge kubera Imana ntahigarukira ntigira higarukira. Aleluya. Ataho bantu ndabafitiye ideni nabo ego basa naho umenga ivyikigiriki ntibazi namba ivyekenyere twawe n'abaroma ntibazi namba nta rurimi bazi nta by'intwaro bazi ivy'amadini ntavyo bazi ariko ndabafitiye ideni. Aleluya. Uyu mutima niwe dukwiye kugira umutima utafise aho ugarukira umutima utavuga ngo abakeneye Yesu nibajya kuko tuzi ko ubutumwa bwiza bukeneye bose. Aleluya. Ndiko ndiyumvira uno mutima namambona umenga biragoye ko tuvuga ubutumwa bwiza ngo tubamare bose bwihe umuntu wese atavuze ubutumwa bwiza. Mugihe ubutumwa bwiza bwitirirwa umugwi w'abantu kanaka canke ukitirirwa igice cy'umwaka biragoye. Biragoye ko genzo shikira umuganga, biragoye ko jonsikira mama wawe cyangwa umukozi wawe, biragoye ko dushikira umuntu mwigana. Ariko mugihe umuntu wese yovuga ati jewe nuko yatubwiye premier ati umuntu wese yovuga ati jewe ndafashe ingingo y'umutima
ntabanduka yo gushikiriza inkuru nziza isi. Nagenda babwire ko isi twoyifata. Intumwa bariko baragomba kuzifunga bavuga ngo babandi bateye umuvurungano ngaha kwisi. Kubera iki? Urumva bose ngo bagenda ngo batabobotereza. Mene majambo nta guhagarika. Nuhunze yagenda aravuga ubutumwa bwiza. Agusavye indaro kubera yuko ariko ahunga Baroma yagenda aravuga. Wahaza kumuha y'amazi ashushe no kumwereka haryama ati mbega none mukunda kuryama mutevye canke muryama kare. Ati ari kubera iki? Nifuza ko tuba turaganira bye sinkunda kuryama kare. Akahubwiye ubutumwa bwiza. Umuntu w'Imana umuntu azi kubaka ibiraro by'ubutumwa bwiza. Haleluya. Ya masiranse yacu urupfasoni rw'ikirundi aho umuntu mubaza mwaramutse iminsi 5 gahera namwe ni sawa. Ibyo si byo by'umuntu bavuga ubutumwa bwiza. Umuntu avuga ubutumwa bwiza yinjira mu bantu bose, akantu kose kamubera ikiraro. Haleluya. Haleluya. Akantu kose nimba kuvuye bugira urashobora gushika kuri Kristo Yesu. Nimba guhaye lift urashobora gushika kuri Kristo Yesu. Nimba kwigishije urashobora gushika kuri Kristo Yesu. Nimba kuguranya amahera urashobora gushika kuri Kristo Yesu. Nimba guhanuye urashobora gushika kuri Kristo Yesu. Haleluya. Kubera Imana ikeneye ko umuntu wese atanwa avuyemo gushikiriza inkuru nziza ya Kristo Yesu. Ikindi, ingabire zacu zose, urabaririmbyi, urabahanuzi, abaprofete, urabantu bafise ikintu cyo gutanga, urabadandaza, urabantu bafise gukora ibikorwa byo gufasha abandi. Igikorwa cyose cyano kwisi ushaka gukora ukoreye muri Kristo, cyose kishaka kubera ikiraro kugira ngo abantu bamenye Kristo Yesu. Ikibazo bigarukira kenshi hajyanye tubibonera ngo n'umuririmbyi murakunda gutanga, ujya ngo n'umuatlete, ujya ngo n'umukwafera amwa neza, bikagarukira ngaho gusa. Igiye kubifatanya n'umugambi w'Imana ifite kwimbura abantu muri Kristo Yesu bigaherera ngaho nyene. Haleluya. Yesu yavuze ngo udasukiranya nanje aragirana arasanzaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bose bakikirwe n'ubutumwa bwiza. Haleluya. Haleluya. Igihe kimwe ndaganira n'umuvyeyi wanje papa, turaganira kandi ikintu twaganira cyari ikintu gisaba yamuremure. Ariko ati kandi cyari cyaciye mucyo ariko namusaba. Ariko ati buri saa 4 nasubitse byo kuryama kandi byari bihe nari maze nk'ijiji. Yani nijyambere tubonanye maze gukizwa. Ariko ati turashaka kuganira. Ati atari bidoheye kuvugana, hari ikindi. Atubwiriza n'ibintu by'abakristo narabise ko wakijijwe. Teka hagiye bavuze ko umuntu yakijijwe ntabagiye mu idini, ntaba yahinduye idini. Nigusana genda abwira ingene byagenze, namushingira ntahe ariko ntiyihana. Bukeye cyaraza ngo none ngo hajya ngo rero ngo uvuga ko Bikira Mariya ngo atakintu ngo yamaze, ngo ntacyo yamaze. Rero nekaye sinavuze ico. Nije cyane cyane nahagaze uvyekeye ukubohoka no guharirwa ibyaha. Ngo okay. Nabwira ko ubu nahatari mu ishengero ibintu ndimwe arabishigikiye neza, aranyumviriza, arampanuza, kandi n'abateye banje bose byagenze uko. Nibaza ko hasigaye umwe wenye kandi nabwiriye ubutumwa. Haleluya. Iyo tujya kurindira ubundi muntu ajya kubabwira, simvuze ngo ntibari gukizwa, ariko kumbure umwanya twaye ko waturiye ega n'umwanya kuba abawurondera. Haleluya. Nkiri mu gihe nakizwa umwaka wa 2 muri universite, narakijwe ndabura ahantu mpagarara kubera ko bavuga ngo uryo yakije kubera abakobwa, kandi kinshitseko cyane nk'ibiro nka 3. Ndabura ahantu mpagarara, none singira ahantu mpagarara iyo baduhaye akaruhuko. Ndabwo ati rero sinzo kwigira ndabaronka bari hajya kuri tere y'ishuri ngo ndababwire ibyanshikiye ko atari abakobwa ahubwo ari ubutumwa bwiza nakiriye. Ngire mfate rero ndabace mu migwi. Nje nafata ama programme ya après-midi kugenda kubarondera muhiri wabo. Tashe nkahera ku misore ipanze inzu imwe ari nkine. Nkagenda bakantuka mugabo bakantuka navuze. Benshi barakijijwe muri bo. Haleluya. Ubutumwa bwiza tubwande
tububwire benshi, cyane cyane abaduhaye umwanya. Uzugire attention, uzugire hange mu gihe umuntu akuguruye umutima. Benshi iby'ubugenzi n'abantu bigarura kwitwa ngo ndabise umugenzi turahuza, ariko naho muhuza cyari kiraro. Haleluya. Ubucuti dufitaniye n'abantu bose bibe bifise ahantu hashobora gutwara abantu muri Kristo Yesu. Haleluya. Abantu bose bari hano ku isi barafise umugwi uri muri twebwe bahuje. Ngaha muri twebwe hari abantu babadandaza, harimo abanyepolitike, harimo ugwaruka, harimo abataxivero, harimo abamotari, harimo abataximen, harimo abakora mu mabanki. Haleluya. Hari abahuje ingene bameze imero zabo. Haleluya. Hari abakorera siporo hamwe. Haleluya. Hari abahuje imyaka, hari abiganye mu mashure. Nagenda babwire ngo niba wafata inge ubwira umwe ugatangura nko premier tubwiye, ugatangura uzowakije umuriro. Haleluya. Kuko nagenda babwire ubunyene ikingire mvuye kitarahera, Yesu ashobora kubuza ubunyene. Nagenda babwire ko naho twe dufite isezerano yuko tuzoryoherwa, yuko tuzatwambika imirimo mishasha tukaja mu burukiro bwacu, apana morgue mugabo uburukiro bwaho Imana yateguriye. Hari impuwe twateza kugira ku bantu bazosigara hano. Nibizuba byoroshe, hazoba kwicuza ngo no kujya ngo insya z'amenyo. Haleluya. Izo mpuwe rero tuzironka tukiri muri no mubiri, kubera tumaze kugenda nta kuraba inyuma, bizoba byarangiye. Haleluya. None ujya mukozi wawe ubona gute? Bivuza kuzomusiga canke umuvyeyi wagomba kuzomusiga canke muteyi wawe ugomba kuzomusiga umukoresha wawe ko nyene? Haleluya. Ujya mu uzogenda muri bisi mugiye mu Buganda ejo canke hirya ejo, waza ko Imana yihenze ko mbana Imana izi byose? Je nibaza ko niyo twagira impuhwe nk'iz'Imana ifite ku bantu yaremye, tugaya turavuga ubutumwa bwiza, je ndizera ko bizogira ahantu bituma tuvuga maze isi kakira ubutumwa bwiza. Haleluya. Ku murongo wa 16 ku murongo wa 17 tubasubiremwo verset 16 kuri 17 havuga ngo kuko ubutumwa bwiza rero utantera isoni. Haleluya. Acha bisigura ngo kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ariho kugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera kukagwiza kwizera, kuko nk'uko byanditswe nk'umugorosi azobeshwaho no kwizera. Hariho abantu nzi, umuryango nzi barubatse muri kino gihe. Abo bantu barantwengeje igihe kimwe. Abo bantu saba hano muri meri barize ko bagiye kwandikwa muri ajya makomine yandika abazokubakana. Amakubera ko ubandika yatevye kubandika, baca baragandagaza ari umuhungu n'umufiance wiwe, baraba benshi gushikaho bavuze bati tuve impande y'idirisha ry'uhava twandika tube turaja hajya niyaza turamubona. Bagiye hariho umwigeme umwe yarafise umugabo mu maso y'abari bahari bavuga ngo ni mubi, ariko murazi yuko mu maso y'Imana ata muntu umwe mubi abaho. Gusa isi yatweretse abeza itwereka n'ababi. Baca bazomera wa mugabo, wa mukobwa we nawe acararira, yiyuha iryosozi, biranka kwahora kubera yuko bari bamuzomeye nyamugabo wiwe. Hama wa undi abandika amaze kuza aramenya ko ari umuntu ariko ararira, kandi arize kubera yuko batwenze umugabo wiwe. Hama nyamugabo aravuga ati mbega kibondo wawe n'uyuhe? Ati n'uyu. Nyamugabo aho kumuhoyahoya tereka shaha nihurira. N'uyo ega nihurira kibondo. Igituma banyigishije ego yararize, ariko ntiyeretse yuko bamwandika. Barubatse Kristo. Haleluya. Ibyo kurira byarangiye n'icyo gihe, ego byashitse ndarira, ariko nyandika. Kwa gatandatu nzoba ndiwe. Haleluya. Ego nibabone ko ntasa umugabo adasa nuko bari abenshi basa, ariko
niwe w'Imana. Haleluya. Niyo twatwe turaganira, tuzoganira n'ingene asa, tuzoganira n'umutima wiwe. Haleluya. Ubu barubatse ndabazi kandi Imana yabagiriye neza. Haleluya. Iyo ajya kwicwa n'isoni yari guca biheba, ateka je nahisemwo nabi, mama ntiyamanuye ndabihevye. Ariko avuga ati yego ni bantu bujya bobuca bagenda kwana sinzi iyo bava twari kwikomina ko ntibarabagenzi. Pawulo aravuga kino kintu ati ubutumwa bwiza nibuteye isoni kuko buzanira agakiza umuntu wese yizeye. Uhereye ku Muyuda yita ngo nuwo kwa Mose, nuwo kwa Aburahamu, ivy'impwemu arabizi, ivyageze vyahawe basekuru babo, ati yo nabakeneye agakiza. Nahari ngare ubutumwa bwiza buramushobora. No kumugira iki yitwa ngo n'umunyabwenge wa kera yubatse isi, akeneye ubutumwa bwiza. Abo bose rero ubutumwa bwiza bubashitseko urabakiza. Ati n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Ikintu cya mbere gishobora kudutwara ahantu tumva tudatewe isoni n'ubutumwa bwiza, kuko bamwe baragira ahantu bagenda kubwira ubutumwa bwiza abantu bakakubita ikibazo kimwe cyo muri biya ntibagishoboye kukishura, bakacemenga bihenze kugenda ntihari bwagere. Agenda abwiye ko atazofushitsa ahantu uwishyura ibibazo byose. Nta n'ahantu uzogenda ugashika ku migwi yose bati voilà l'homme qu'il fallait. Niyo dukeneye ko tubwira ubutumwa bwiza. Nta hantu uzokwigira wakigwa hose. Ntuzokwamura n'abantu bakorohera. Uzokwamuronka abakugora, uzokwamuronka aboroshe. Yakivuze mu giheta umuntu wa mbere nihanishije niba nyihamagariye ngo mutubwire twebwe ingo Imana ishimwe carihana. N'uwa kabiri nyene niwe yatwihamagariye, ariko hari n'uwagomye kutwihanisha kubera ko nawe Yesu ni butumwa ye nindi ntaye. Haleluya. No kuvuga iki bene data, niyo twamenya ko ubushobozi bw'Imana bushobora gukiza umuntu wose, ntizoterwa isoni n'ubutumwa bwiza. Aragisigura neza ati ni ubushobozi bw'Imana. Ikibazo kimwe gikunda kudushikira, twebwe twibona mu butumwa bwiza aho kubona Imana mu butumwa bwiza. Turira ingene tumeze, ahangene batuzi, imyaka dufise, indimi nke tuzihobongoza neza. Oya sawa, ari kibazo. Ikibazo no kwizera Imana iri inyuma y'ubwo butumwa bwiza. Haleluya. Nico gituma bene data ntihagire umuntu umwe muzoreka kubwira. Hari abantu banumva ngo genda atinya abamizirima, ndababonye. None batinyira iki? Nuko wibona muri bo, nuko utabona Imana muri bo. Haleluya. Bibivuga ngo mwe Imana ngo niyaza ngo azokwemeza icyaha bari mu isi, genda uvuge mwe Imana yikorere muri bo. Naho umenga bagomba kurusa ugwamo, muri bo baraviza akantu kuniha. Haleluya. Naho umenga idini ryabigishije amanyama, haleluya, ntirabigisha izuka, nibari guharirwa ivyaha bacavuga ngo numunzane. Haleluya. Iyo umuntu amenye cy'ubutumwa bwiza buri, uyu muntu nashaka gutegwa isoni n'ubutumwa bwiza. Haleluya. Avuga ati mpaka ryo gusa. Je twaravuye muri department umviriza, ntuzugire umubabaro ngo ntaka ntiyihanye kandi yaguhaye umwanya. Oyaye, nimba mwaganiriye mu ntango kwa muri kumwe, gusha mwiherezo mukaba muri kumwe, uyo muntu ni ndembe, araremvye. Kumure ubwibone bwamurengeye, yanka kwihana imbere y'umwana nka wewe, ariko mwijoro aja kurondera ubanganya imyaka. Nikodemo araza kuri Yesu ati turazi ko ata muntu akora ibintu by'ukuri bimeze nk'ivyo wakiretse uva ku Mana. Yesu nawe ati ndabona kunyemera kandi wabyize kandi ibyo nkora. Ati mugabo uriho ikintu ukeneye. Ati nuko ibintu ndakubwire wewe Nikodemu, iyo umuntu atavyagwa kabiri mu mazi yo muri mwemu ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ararijana ku mugoroba cyaraza kwihana. Haleluya. Ubutumwa bwiza ni ubushobozi bwinjira mu gutahura kw'abantu, bukinjira mu ngene biyise, hama bagaca bugufi bagashira umutima ku byo babwiwe bakaronka mu budashira. Haleluya. Haleluya. Ubutumwa bwiza ni ubushobozi buzanira umuntu wese agakiza.
Pawulo yari abizi, umuntu yamaze igihe kirekire ahama ishengero, umuntu yari azi ko abera yabishije, ari nawe yishishije Stefano, yishishijwe amabuye, kuko inama yica Stefano Pawulo yarayisinyeko. Ibuye rya mbere Stefano yari kubise Pawulo abona, irya kabiri uko nyene gutyo Stefano asandaba yirabira umwami, aramubona hama arakikana. Ariko avuga ati none uyu muntu je niki yabiwe akankiza, akaba ndi mu buntu muri we, akama ubwingo budashira, akankura ku rubanza rw'ibihe bidashira, uyo muntu yampinduye jewe, uyo muntu ninde atonanirwa gukiza? Kandi hamwe na hamwe iyo ikaravuga abantu b'abanyavyaha yita uwa mbere, kuko yishe abera benshi. Ubutumwa bwiza n'ubushobozi buzanira umuntu wese yizera agakiza. Ivyo umuntu abimenye bituma adashaka guterwa isoni n'ubutumwa bwiza, naho gutuka. Hariho babwiye muri twebwe ati we mugabo, we ndabona wakenye, wikurondera amahera mu butumwa bwiza. Birabaho, baradutuka turabizi, ariko naho badutuka wabumvise, kuko ntushobora kwikuramo ivyo wumvise. Iyo wagize intege nke ugasanga wumvirije, niyo hagaze intege zawe ahubwo biba bikwiye. Haleluya. Simpaka wihanira imbere yanje, nimba wabwumvise, Imana ibisikiwa cyo kwimbura izokuzanira uwundi, maze uwo munsi nawe uzokwakira ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Ngo n'ubutumwa bwiza buzanira agakiza umuntu wese yizeye, uhereye ku muyuda ukageza he ku mugiriki, kuko abo bantu bose bashobora gushikirwa no kwizera, kandi Imana ikaba ubutumwa bwiza. Haleluya. Ezekiyeli atumwa ku ishengero kuri Isirayeli muri Babuloni, muri 36, Ezekiyeli 36 umurongo wa 25, arabwirwa ijambo rikomeye gose rishobora gutuma twizera ubutumwa bwiza. Avuga ngo nzoboza imvyiro zanyu. Adusomere pe. Ezekiyeli 36, Ezekiyeli 36 umurongo wa 25. Isirayeli iri mu gihugu cy'inyagano i Babuloni, batwaye kubera ivyaha bakoze. Muri bo nta vyizigiro bafise, bazi ko ibihe vyo kugumayo bizokwamara uko nyene. Ariko Ezekiyeli abatumwako were kuri 25:26, kandi nzobamija ko amazi meza muhere imvyiro, nzoboza imyanda yanyu yose n'ibigirwamana vyanyu vyose, kandi nzobaha umutima mushasha, ndabashiremo impwemu nshasha, nzokura umubiri ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, ndabahe umutima woroshe nk'inyama. Goma gumire ngaho nyene. Ezekiyeli atumwa kuzana ivyizigiro kuri Isirayeli, ariko aje karamubwira ibihe cyane cyane duhagaze muri kino gihe, ati nzoboza imyanda yanyu, nzobaza ramwe impwemu nshasha mitima yanyu, nzobaha imitima y'inyama. Ego aho musebe ya kera ntibari bwavuka bwa kabiri, ego imitima yari ikomeye, ego barumenga Imana yabahevye, ariko Imana iza kubabwira ati ego muri kino gihe bisa naho bimeze uko muri kumuravyumva, ariko hari ikintu mukiye kwitega, muzoronka imitima y'inyama, imitima yoroshe, imitima itari mu bwibone, imitima itarimwo ivyaha bitandukanye, itarimwo igwamana bitandukanye byo nabahoye, maze muzoga imitima yoroshe. Kubera iki? Ubutumwa bwiza buzobashikako, buzotuma muharirwa ivyaha, mugira imitima mishasha, maze ubuzima bw'Imana busubire butembe muri we. Haleluya, haleluya. Dusubire mu cete cy'Abaroma hariya 1:15 nyene na 16 nyene. Turabandanya kurondera niki kintu cyotuma utagira isoni z'ubutumwa bwiza. Cyane twavuze ngo ubutumwa bwiza ntitubwibonemwo, tubone ko ari ubushobozi buzanira abantu bose agakiza. Haleluya. Icya kabiri bene data gishobora gutuma utagira isoni z'ubutumwa bwiza, ni kugira intahe nyene kuri ubwo butumwa nyene. Haleluya. Ikibazo gikunda kuba iyo turavuga ubutumwa bwiza, tuvuga ibintu atari gwacu mu mitima, tuvuga intahe z'abandi. Haleluya.
mundabira n'amajambo ya Yohana. Yohana rimwe igice cya mbere nyene umurongo wa mbere ku murongo wa gatatu. icariho uhereye mu ntango, icyo twumvise twabonye n'amaso yacu, icyo twitegereje intoke zacu zikagikorako, ivyo kuri jambo w'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira ivy'ubwo bugingo budashira bwamanye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ico twabonye tukacumva nico tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kandi natwe dufatanije na Data wa twese n'umwana wiwe Yesu Kristo. Haleluya. Yohana aja gushingirira intahe ishengero ati uwo Kristo tubabwira twagize nte twaramwumvise. Haleluya. Avyirabishako twaramwumvise, twaramwitegereje, twaranamukozeko, twaranamwiboneye, kandi dufise igikorwa cyo kubashingira intahe kuri uwo bita jambo. Haleluya. Dufise ubugingo twabonye bugendera muri twebwe, ariko isi dafise. Nagenda abwire ko amajambo yawe naho umenga avugwa nawe wenyene wibonye kujya uri, hajya amajambo yawe Imana irakora kugira ngo abantu bakire imitima yabo. Haleluya. Intahe zo kuzuka imitima yacu dufise tuzishingira abantu. Haleluya. Ukwizera umuhagiro w'ivyaha dufise tukubwira abantu. Haleluya. Nimba hari ibintu dufise atandi hantu bavuga, ni ijambo bita ubugingo. Amadini yose aravuga ibindi, akerekana ingene Imana izoca imanza, bakavuga ingene Imana ikora, ingene yaremye ibintu, ariko nagenda abwiye ko mubera ariho baganira ijambo berekeye bibavuga by'ubugingo. Ijambo ubugingo nahandi rivugwa atari mubera. Nisi ikeneye ubugingo. Haleluya. Shingira nta bantu ingene wabohotse. Haleluya. Igituma tugira ikibazo tugomba kuja gufata ibingo tubitoneke neza nkuko umenga naka yabikoze kugira ngo bite ko bavuze ubutumwa bwiza. Ariko abantu ntibakeneye bimwe. Hari umuntu akenewe ati none birabaho ko umuntu abohoka by'ukuri cyangwa abantu barigirisha. Ariko mwahura uti nukuri sindakobesha je nduyu. Umwaka w'uyu n'uyu nari uyu, hama na Yesu umwaka ariko ubu mezuko. Birabaho. Ati mene umusumva ivyo yabwiriyemo jewe. Ugasanga arizeye. Yohana ati ico twiboneye twebwe tugakorako amaso yacu akihweza, icyo tubabwira ni jambo, niwe bugingo budashira. Haleluya. Iyo umuntu adafise intahe témoignage, intahe ku butumwa bwiza ku giti ciwe, biragoye yuko agira icyo avuze ku bantu batarakizwa. Haleluya. Ntitube nk'abandi bavuga ngo mu izina rya Yesu umwe Pawulo avuga. Oyaye. Tuti nyakubahwa canke muvukanyi mushikanje hano turiye ngaha mu Giheta, by'ukuri ugize neza. Numva no uganza kwijambo yo guharirwa ivyaha. Tinabaye igihe kirekire nizera yuko Imana idashobora guharira umuntu. Nabaye igihe kirekire nzi ko Imana abantu bose yabahevye. Nabaye igihe kirekire nzi ko Imana kubera ko abantu bayicumiyeko itota kuzobashira mu rudahera. Nabaye igihe kirekire nzi yuko isi iryoshe, ariko nahindukiriye umwami ndonka ubugingo. Haleluya. Vuga intahe yabaye ku bugingo bwawe, vuga ukubohoka kwawe, abantu barabohoka. Haleluya. Haleluya. Vuga intahe yawe, vuga ukubohoka kwawe. Pawulo aravuga ngo muri uko kwizera nyine abantu bagira mu butumwa bwiza, ngo niho ngo ukugororoka, ugutsindanishirizwa, guhishurirwa. Haleluya. Mwene majambo ibihe birebe byarahaciye, abantu barondera gutsindanishirizwa mu nyonga z'Imana bakabibura. Bamwe gushika n'ubu barakibwira ngo
ego n'ivyo agakiza numva ngo Yesu yarapfuye mugabo nikuraba neza, nikuraba neza harya utibaye ko ushaka uzotanga kuri wa munsi wa nyuma. Abafarisayo bavuga bati twebwe ivyageze twahawe na Mose basokuza bagenda baduha birakwiye kugira ngo bidutunge ntihagire ikindi uzana. Ariko vy'ukuri tuzi ko ivyagezwe bitigeze bishobora gutsindanishiriza umwana w'umuntu, tuzi ko kuba vyiza bidashobora kuzana agakiza ku mwana w'umuntu, ariko uwizeye umwana afise ubugingo ngo nukudakora ngo akwizere yitsindanishiriza abatayubashe, uko kwizera kwiwe guharwa nk'ukugororoka kuba guhishuwe, kubera ko n'igihe cyago kwakiye guhishurwa n'ukuza kwa Yesu Kristo. Haleluya. Muntu ziko ukwizera kwawe kuvanze n'inyungu zawe, canke ukwizera kwawe kuvanze no kurondera ko hari icyo woshika ku Mana, biragoye. Agakiza katanze ku buntu. Haleluya. Gwineza y'Imana, Tito 3:3-5. Gwineza y'Imana n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, kubera iki? Vyaritezwe, vyararindiriwe gushikaho bizanana na Yesu Kristo. Ngo bimaze kuboneka ngo Imana iradukiza, ngo itadukirishije ibikorwa byo kugoroka byacu twakoze, ngo ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ku vyago bwa kabiri. Haleluya. Bikadukirisha uguhinduka basha na mpemu yera. Haleluya. Ari ukuntu bw'Imana bwadusesetseko. Haleluya. Ibikorwa vyiza, ingeso nziza biza bishima Imana kubera yuko ugoroka kwahishuriwe imitima yacu. Haleluya. Mwarahiriwe abo ivyaha vyabo vyageze ntivyahariwe. Haleluya. Haleluya. Abo nabo tuzi ko bafite ivyizigiro vy'intava yuko umunsi Yesu yaje bazogirana, bazoteranwa nawe, nimba zaba barapfuye naho imva zabo zizokuguruka bambika imirimo misasi. Haleluya. Ari uko bize ko cyiza cya Yesu bakajana nawe. Haleluya. Atamahanga arakeneye agakiza, amahanga arakeneye guhishurirwa ukugoroka kuva muri Yesu nk'ingabire. Haleluya. Mumwe atigeze kumenya icyaha. Haleluya. Wawe ni Yesu atigera akora icyaha na kimwe, ngo Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo muri uyo nyene duhinduke ukugoroka kwayo. Haleluya. Isi ntiramenya yuko ukugoroka gutangwa n'Imana, barondera ukwabo cyo tuma batarashikira Imana. Haleluya. Bazi kumenga inkomezi zabo nizo zituma bashikira Imana, bazi kumenga umunsi Imana yaje izobwira ati wewe ngibira ya wewe waragerageje mu rundi bontu menguru wa mbere genda mu ijuru ryanje. Oyaye Imana birivuga mu byakozwe n'intumwa 17:30 ngo Imana yarindiye kuzocisha amateka isi kandi uzoyacisha uwo yarungitse Kristo Yesu, ngo kandi yamutanze ko ikimenyamenya mu kumuzura mu bapfuye. Haleluya. Abari mwizuka tuzomubona, amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Abari mwizuka tuzomusanganira, ntitwiteze kwakira no kuza kwiwe n'isoni nyinshi. Haleluya. Dufite ivyizigiro vy'intava yuko dufite ubugingo muri twebwe kandi yuko tuzojana nawe. Haleluya. Kubera ukwizera kwacu. Isi ntavyizi gena mu bisigura, bazokumva bate atabasigura ivyiwe. Haleluya. Uyu munsi nk'uyu tuko turavugana benshi baratonze, bamwe bameze uko bazi ko ari byo bikwiye. Haleluya. Abandi basanye ubufu bashiriye umuntu, bazi ko ari ibyo bikwiye, bazi ko Imana izoraba ivyo. Haleluya. Abandi nabo badushiriye imanza ngo bajya ngo n'abayescro barondera amahera, bajya n'abayescro sinzogena muri bajya. Jewe mbona umenga ukugira umuntu amere neza yo kwigwimira iwe gusa kisengera, ariko harakene umuntu amushikira kumure bahuje imyaka canke biganye canke bafite ikintu bahurirako kugira musigure neza yuko dukeneye umuhagiro w'ivyaha, yuko dukeneye ubugingo, yuko Imana ikeneye umutima w'umuntu wese. Haleluya. Haleluya. Wisugwa kugororoka ku mitima y'abantu kurakenewe. Namaze igihe kirekire, murazi ko mu mashuri amwamwe nibaza ko ari nka yose ngira ngo mu Burundi baratanze twa dutabo bita utu Nouveau Testament twatangwa n'abajedeo.
muri aho hari umurongo bashyira ku ruhande uvuga ngo nta mugororotsi nta n'umwe eka nta n'uhari, ijambo riri mu Baroma. Rero ndagwa ko uwo murongo ndarose ikintu kinshigikira. rero handitse ngo nta mugororotsi eka nta n'umwe. rero bariya bagabo reka bahone, bari mu bintu byabo. Nzi ko nta n'umwe ari umugororotsi, tuzojana Gehinomu. mara imyaka ari uko nyene, naho bagira bijya sazima birivuga ngo nta mugororotsi. ndagenda nyene nishima hano ku isi ntacyo, twese turabanyabyaha. gushikaho nuguruka amaso mpuye n'abantu mu Citoke kuri zone bereka bekana filme niwo musi nakizwa itariki 19 11 kwezi kwa 4 2009. ambwa ati mugabo bigiwe nurabizi sinayibonye, hanyuma Yesu yapfuye yazira ibyaha by'iwacu. ati kandi wizeye urubanza rumuvako. ati rumuvako kandi twese turabanyabyaha. ati none abantu bose n'abanyabyaha, ariko kandi Imana irakiza bose kugira ngo baharwe ibyaha. ati birabaho. arancanira ndakira ubutumwa bwiza. ure ndazi yuko umwagiro w'ibyaha urabaho, ndazi ko urashaka kugorokera muri Kristo Yesu, ndazi ko izina ry'umuntu rishaka kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. ndazi ko Yesu ashaka kwirengagiza agahanagura icete kitwagiriza. Haleluya. akadukura ku rubanza rw'ibyo bidashira, amazina yacu akaja mu gitabo cy'ubugingo, nkema akagerera muri twebwe. Haleluya. Haleluya. isi irakeneye guhishurwa kugororoka. Haleluya. Bibiri ivuga ngo Imana ngo yafasha abantu bose ibaremana ivyumviro vy'ibihoraho. umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana arafise ingene yumvira Imana, ntashaka kuvyikuramo uko niko Imana yamuremye. kandi iyo atarose inyishu y'ukuri aca yinyisha atariyo. murashobora kwisoma mu gusigura Musiguzi 3:11. Imana yaremye abantu bose ibaremana ivyumviro vy'ibihoraho. ariko rero kubera ko batararonka gushikizwa Kristo Yesu, bamwe bafise inzira zabo. Abafarisayo bizera ivyagezwe, abandi bizera kwizera gukurikiza umunsi w'indwi w'isabato, abandi bizera kwizera ibikorwa vyiza bakoze, gufasha imfuvyi, gufasha abapfakazi, abandi nabo bizera icyo bamariye ibihugu. Ivyo byose ni ibintu biza gusubira inyishu y'ukuri, kubera ko iyo nyishu y'ukuri itarashika. Haleluya. Ako narakunze Petero abwira abantu b'abanyacubahiro Yerusalemu ati mwe muga ivyo bintu bituma ubwo n'ubushobozi iki butuma muvuga ivyo bintu. aterega niko bimeze, yaraje muri mwebwe muramwica. ati kandi uwo niwe buye abubatsi bagaye, ariko ryahenutse rikomeza imfuruka. ati kandi mumenye yuko munsi y'izuba atarindi zina twahawe dushobora gukirizwamwo atari Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. ati Imana yamushize hejuru kugira ngo tubone kwihana no guharirwa ibyaha. Haleluya. amajambo yacu asa naho menga arasanzwe tuba turaganira n'abantu, tuba twicaye ahantu hamwe ku misozi, hamwe twicara mu bishanga. Ijyo bunagiye kuvuga ubutumwa bwiza nsanga ko bakora isambusa, kandi n'ukuri mvugije kuri iyo sambusa zakoze korerwa ahantu menga si heza, ariko twaravuze tu. Haleluya. Hagiye usanga ahantu muri ko muraganira umenga ibintu bisanzwe, umuntu arenganye woge ati mesha bari muri kibajya, ariko hajya Imana ibihari. ajya amajambo uvuga, ajya amajambo yo kugoroka uvuga, ijya ntaho uvuga, ijya ntaho irinzira mu musokoro. Haleluya. ntuzimushikira aryamye cyangwa karavyuka, ntavyuzi uko mwemwe niwe nyene igikorwa. Haleluya. twigeze kugenda ahantu namwe ne data hano ibubanza kuvuga ubutumwa bwiza, dusanga ariko barakora bijya byo guharura imyumbati kugira baje bayishiremwo baje kwironderamo ubufu. aho hantu wamenga imbaraga zose zo mu ikomine niho zahuriye, ziratudondera ndazibona bwa mwene data ngumviriza wihende wiyagaza. acabona yuko twamukengereye, ziratujya tumwiruka nyene tuvuga ubutumwa bwiza, zitujya utiyagaza uko mwiyagaje acagira isoni, kandi yarihanye. Haleluya. ariko amajambo yacu naho yari mu mbaragasa yarumviswe.
ubutumwa bwiza bwarashitse mu mutima buratobekeranya arakira ubugingo budashira. Haleluya. Bisa naho umenga birasanzwe ariko birakomeye. N'ubushobozi buri en action buriko burakora. Imana iri à l'œuvre, iri mu gikorwa mu mutima w'umuntu. Ariko arakubita kuri kahise, ariko arakubita ukuntu asanzwe yiyumvira, ariko arakubita ku ngene asanzwe azi ko Imana yomutsindanishirije. Kumbe birakomeye. Imana ashobora guharira. Ego. Haleluya. Imana yabwa icyubahiro. Bene data, ntutegwe isoni n'ubutumwa bwiza. Ntutegwe isoni n'ubutumwa bwiza. Uwo ngo n'ubushobozi buzaniye umuntu wese yizeye agakiza. Haleluya. Niko ndarangiza. Ubutumwa bwiza ubwikuremwo ubone muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubwitiriye Kristo Yesu kandi ubushinga intahe bice twakoze kuri wewe, maze Imana izoja kugikorwa ifata abahambaye, aboroshe, abagusuma nabo udasumba, abakora ibi n'abakora biriya, bose banike bagakiza kuko Imana ibabona mu mugambi wayo. Imana ibahezagire gose. Haleluya. Nagomba ntanga ibakwe, Imana yatanze ibakwe haheze imyaka ibihumbi. Haleluya. Umuntu ari hano atarakira ubutumwa bwiza ku giti ciwe. Umuntu ari hano avuga ati je n'ukuri ndagendagenda hano ku isi bigenda neza mugabo ku giti ciwanje ntigirishije. Je sindihana kandi sindizera. Uyo muntu tumusabe agira intambuko, ashika ikiganza ciwe hejuru. Bibiliya iravuga ngo mu kwakira agakiza ngo umuntu yatura ko Yesu ari umwami, mugabo kandi ngo akatura ko na Yesu ari wazutse mu bapfuye. Ngo ko umuntu ngo yizeresha umutima, akanwa kariko yaturisha, maze Imana ikamuha agakiza. Muntu witeguye kwihana no kwizera, ugomba gushira ivyizigiro vya muri kimwe Yesu yakora ku musaraba, ushikoko hejuru. Haleluya. Nagushima Mana ko abantu bose baharira. Haleluya. Nturaba aho mwazananye, nturabe abakuzi aha hariya, nturabe ngo usanzwe uzi mw'ishengero yuko bakumenyereye, ariko birakunda ni warekura, birakunda ko Imana iguha umuhagiro w'ivyaha, birakunda yuko uronka ubugingo mu mutima wawe, birakunda yuko vy'ukuri Imana imanuka ikagukiza, izina ryawe rikaja mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Nimba tumusabe atarike ukuboko, ashire hejuru ukuboko, Imana imuhezagire. Haleluya. Karibu, Imana ibahezagire, mubakomera amashyi, mubatera intege. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Yes arabohora. Yes arakiza. Yes aricaha. Haleluya. Tugiye kubarongora mu isezerano ryabo n'Imana, aho bashira ivyizigiro muri Yesu wenyene. Haleluya. Nabwo uti Mwami Yesu, turagushimiye yuko wapfuye ku musaraba kugira ngo duharirwe ivyaha. None Mana, turakwizeye, turihanye mu nyonga zawe, uduhari ivyaha vyacu byose. Natwe twiyemeje kugukurikira, udushoboze uzokwigenda tugukugorokera. Uzane mwemera mitima yacu, abane natwe, aturongore, atwigishe, tugugorokere muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mubakomera amashyi gose. Haleluya. Tusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kuri bene data uhaye ubugingo budashira. Mana ndagushimiye ko waserutse kugira ngo udukirishe neza yawe, udukirishe kutuvugisha ubwa kabiri, Mana udukirishe kuduha ubugingo, udukirishe
udutsindanishiriza, udukure ku rubanza rwe bidashira, uduhumanure mana. Mana gushimiye kuraba mana, uraba mana kukwizera, uraba mana gushira amanga muri wewe, uraba mana kugendana nawe mana. Igwa cyamwe mwira kuri bo mwami kiborohere bakwizere mana, bajane nawe mana. Haleluya. Ijambo ryawe mana mu mitima yabo ribe muri wari gwiriye mana, ubakundisha ijambo ryawe mana, ubaye kubohoka mana, ivyo bageneyemo byose mana bivaveko, babohoke mana. Haleluya. Bagenderebe amubera mana, bahanugwe mana. Haleluya. Ingabire zabo mana uzibahishurire, bazikorere mu mwami. Haleluya. Bazikoreshe kubw'icyubahiro cyawe mana, ubagirire neza muri byose mana. Haleluya. Mu izina rya Kristo Yesu. Mwami mana, uhabwe icyubahiro kuba nkijije mana. Waranyuhagiye ibyaha mana, warancunguye mana, waranshize impande y'abantu batandukanye mana. Ndi hano nsaba ngo mana unsoboze mana, mana usiruhagurutse inyota. Haleluya. Wongereza inyota mana yo kugushingira intahe mana. Haleluya. Soboza mana, undinde gusamazwa n'ibya kino gihe, undinde gusamazwa n'ivyisi yerekana, undinde gusamazwa n'imitwaro, undinde gusamazwa n'amashikse mana. Ndagomba gushingira intahe agakiza kawe mana. Mana umpagurutse mana, uhagurutse ishengero ryawe mana. Wongereza umuvuduko wo kuvuga ubutumwa bwiza, wongereza umutima mana. Haleluya. Uhabwe icyubahiro muri byose mana, ukuri imana yo kwizerwa ibihe byose. Haleluya. Hezagira umuntu wese mana, umuhagurutse intahe yawe ishingwe mana. Wongera inkomezi mana, uhindura ivyumviro by'abibona ko batabishoboye mana. Uciye mwami Yesu Kristo ivutu umugwanizi yateye ivyumviro byacu, uhagurutse ukwizera kwacu mana, maze tugushingira intahe isi kumenya muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.